Sosiyete ikora ingendo zo mu kirere Air Tanzania yatangaje ko yasubukuye ingendo zigana muri Afurika y'Epfo nyuma y'imyaka 5 yari ishize zihagaritswe bitewe n'ibibazo byanatumye indege yayo ifatirwa. Air Tanzania yatangaje ko yasubukuye izi ngendo kuwa gatandatu tariki ya 30 Ugushyingo 2024 izajya ijya muri iki gihugu inshuro 5 mu cyumweru. Muri 2019 nibwo Air Tanzania yari yarahagaritse kugirira ingendo muri Afurika y'Epfo nyuma y'uko indege ya Airbus 220/300 ifatiriwe ku kibuga cy'indege cy'i Johannesburg. Iyo ndege yafatiriwe nyuma y'itegeko ryatanzwe n'urukiko rukuru rwa Gauteng kubera ikirego cy'umunyemari washinjaga guverinoma ya Tanzania kumwambura miliyoni 33 z'amadolari bitewe n'ubutaka yambuwe binyuranyije n'amategeko. Amakuru ahari avuga ko iki kibazo kugeza ubu cyakemutse. Nge na Thierry Areniyigena, iyi ni NHT10 TV.